Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Kaze muri iki gitondo ciza, igitondo c'umugisha, igitondo Imana yaduhaye, igitondo gishasha utari bwabone ku munsi w'ejo wari uhari, mugabo uyu munsi mu gatondo ni wari bwabone iki ni gitangaza Imana yagukoreye. Rero ni kwishimira, ni kuyitazira, ni kuyimbaza kuko yakoze byinshi kandi vyiza. Mukaba muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Kaze rero muri iki kiganiro ciza cyane ivyo Yesu akora. Abantu benshi rero baratubwira ko bahezagirwa cyane ni iki kiganiro uko gitunganije n'ingene cama kibafasha. Utino nega Pastor Jack uno musero muzakuyaga iki, turaza kuvugana kubijanye no kwishurwa n'Imana, kubijanye no kwishurwa n'Imana. Turasoma amajambo y'Imana yanditswe mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 18 ku murongo w'indwi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 18 ku murongo w'indwi havuga ati: mbega none Imana ntizocira urubanza rukiza abo yatoranije bayiborogera ku murango no mwijoro nahi batevya. Ati mbega none Imana ntizobacira urubanza rubakiza abantu bayiborogera ku murango no mwijoro, ati ariko mugabo nubwi batevya. Ego iyi ni nkuru y'umudamu yahora aja gusaba ko bamucira urubanza rumukiza, akama asaba igihe cyose misi yose yamaja kuzigiriza uwo mucamanza amubwira ati ncira urubanza runkiza. Umucamanza aragera ahagira udusoni ati naho ntubaha Imana singire n'udusoni. Ariko uyu mudamu rero kubera yamaza kenshi yamambwira kenshi, ndumva ko ntegereza kumutunganiriza ndamucira urubanza rumukiza. Ni Yesu rero yariko aracira umugani abantu baraho ababwira rero ibijanye n'uwo mudamu ati mbega none mbega Imana ntizocira urubanza rubakiza abayiborogera ijoro n'umurango nubwo ibatevya. Imana rero igira gucira urubanza rugukiza, igira kugirire neza. Waritwaye ku Mana, waramubwiye ivyo ugomba kwa gukorera, warasezeraniwe kandi ko uzobikorerwa. Ariko ijambo ry'Imana ngaha Yesu akavuga ngo nubwo ibatevya, ngo nubwo ibatevya. Aho rero ati nubwo ibatevya niho niho hatorosha, ati nubwo ibatevya. Imana irabizi rero ko ibatevya, ati nubwo ibatevya. Ego cyane turiga rero ibijanye n'ingene Imana itevya amasezerano y'abantu. Hari impamvu zine zituma Imana itevya amasezerano y'abana biwe. Ego urafise amasezerano ariko kandi urazi ko byatevye gushika. Abandi bamaze gucika intege bibaza ko bitakibaye canke bitazoba, kumbure yoba yaravangiwe, uretse ko no kuvangirwa kubaho. Abavugisha barambeshe, uretse ko nabo rimwe na rimwe harimo bamwe ababesha. Ati kumbure mugabo Imana ntibesha, ari Imana bizoba, birashobora guteba ariko bizoba. Ego cyane turiga rero ibintu bine bigaragaza ingene Imana itevya amasezerano y'abantu, canke tuvuge duti ibintu bine bituma amasezerano y'abantu ateba. Ibintu bine bituma amasezerano y'abantu ateba. Hari ibintu bine bituma amasezerano y'abantu ateba. Uno munsi rero turaza kwiga ikintu ca mbere gituma amasezerano y'abantu ateba. Uno munsi turaza kwiga rero ikintu kimwe ca mbere gituma amasezerano y'abantu ateba. Ego turaza kuvyiga uno munsi hajya kwishengero rya Hope Church igihe cy'isaha 11 kugeza saa 12. So kuba dufise amasengesho yo kubohoka hamwe no kwiga iryo jambo gituma icambere gituma abantu amasezerano yabo ateba. Warasezeraniwe haheze imyaka 3, warasezeraniwe haheze imyaka 5, warasezeraniwe hariyo n'abamaze imyaka 18. Imana yagusezeraniye ukazorindira kugeza aho ubona umenga watangiye gusaza. Ari nk'umukobwa yasezeraniwe umugabo ugasanga imyaka irabaye myinshi, ugasanga ko muri asezeraniwe akazi cyangwa warasezeraniwe kinakiriya, ariko iminsi iri kwiragenda, ibiye nabyo bibandanya bigenda, ibiye bigabandanya gigira imbere. Ico gituma rero amasezerano ateba. Uno munsi kushengo rya Hope Church turaza kwiga rero icambere gituma amasezerano y'abantu ateba.
ego ikintu ca mbere gituma amasezerano y'abantu ateba kwishingiro rya Hope Church benshi baramaze kuhamenya ni mu Caramagahe kwibarabara bita igimbaho ego kwibarabara bita igimbaho aho urenganye ibarabara rya 11 hajya amabisi akatira ucuja kwibarabara rikurikira rya 12 ni rya 12 bagita kumbaho abandi bakayita hariho n'abayita ku myembe mugabo abandi bakayita ku kibuga mugabo ni barabara rya 12 abandi bakagita ryo ku mabeni ego naho uno munsi saa 11 uze kuza turaza kwiga ikintu cambere icambere gituma amasezerano yawe adashika Imana ibatevya kuko na Yesu nyene ni nawe yavyivugiye ati nubwo ibatevya Yesu nyene yavuze ko Imana ibatevya arabizi kwa ibatevya rero hari impamvu zine zituma ibatevya impamvu ya mbere ituma biteba ego kandi umaze kumenya impamvu biteba ucokora igituma bitaba bigiteba kandi ego umaze kumenya ati hari impamvu ituma biteba kandi impamvu ituma biteba niyi rero nimba ntagomba ko biteba bigomba kubera uko kugira ngo ya mpamvu nibikibayemo ego uno musero tuza kwiga impamvu ya mbere ituma amasezerano y'abantu ateba uyu wa Mungu naho turafise igikowa kidasanzwe itariki 5 z'uku kwezi nyene kwa ndwi tuza dufise igikowa kidasanzwe cyo gusengera ukwezi kwindwi reka ndakubwira ikintu taruzi umuntu wese apfa n'utari bwapfe sawa umuntu wese ahura n'icago hari n'igihe usanga ari ubwa mbere kimuguyeko nukuvuga ko Satani ategura umunsi mubi ubaho ku muntu ego Satani ategura umunsi mubi ubaho ku muntu agatega akavuga ati nifuza ko ku kwezi kwindwi hazoba ibi nibi kuri naka ego Satani rero akabipanga neza kabisa ugasanga yaramaze gupanga amatariki uzopfira ko muri uku kwezi kwindwi ugasanga yaramaze gupanga amatariki ushobora kuzogira kwa accident canke ugahura n'ibyago ibinabiriya canke ugahura n'abasuma canke ugahura n'ikinakiriya ivyo byose Satani akabipanga iyi dimanche rero izoba ari dimanche ya mbere aho tuzosengera ukwezi kwindwi kugira ngo imigambi yose Satani yapanze ku buzima bwawe ntihagire umugambi numwe wa Satani uzoshika ku buzima bwawe ego uku kwezi rero kwindwi kuze kukubera ukwezi kwiza ukwezi ko guhura n'Imana ukwezi ko kwitabwaho n'Imana ukwezi ko kugirirwa neza n'Imana ukwezi ko kwavansa muri ya masezerano warufise kuri vya bindi warugomba ko Yesu akugirira ko neza uku kwezi rero kuze kubera ukwezi kwiza itariki rero ya 5 niyo tuzotangura rero tuzosenga rero dusengere umuntu wese afise uwo mutwaro yipfuza ku kwezi kwindi kumubera ukwezi kwiza reka ndakubwire ntubifate minenerwe hari abantu bafata ibintu ibisanzwe bakibaza ati kubera batigeze gupfa ntibashobora gupfa batigeze kugwara ntibashobora kugwara batigeze kwibwa ntibashobora kwibwa ariko menya ko mu kwezi kwindwi hari ibintu byinshi Satani aba yarateze agomba ko biba ego nta kwezi guhera batagira accident ivyo ndibaza ko navyo nawe ubizi ego nta kwezi guhera abantu batavunitse amaguru kubwa accident nta kwezi guhera atabahukanye nta kwezi guhera atabagwanye nta kwezi guhera abagiriwe nabi ababaye escroquer ababaye ukuna kuriya buri kwezi hari ibintu bibi Satani agenda panga akagenda bitegura kugira ngo bibe kubana b'Imana wewe rero uku kwezi kuze kukubera ukwezi kwiza Satani arategura agapanga umunsi mubi ibuka inkuru za Mordekai na Hamani yari yateguye umunsi mubi ku Bisirayeli ku Bayuda bose abategurira umunsi mubi ariko Imana irabagirira neza uwo munsi mubi ntiwaba yari yateze arategura aravuga ati itariki zinaka Abisirayeli aribo Bayuda bico gihe Abayuda bose bicwe kandi umwami arabishira ko ikidodo ciwe biremerwa wari umunsi mubi ku Bayuda niko Satani nawe yateze umunsi ashaka kuba yateze ibintu bibi cyane ku buzima bwawe agatega ati umunsi mubi ube kuri naka uku kwezi umunsi mubi wateguwe ku buzima bwawe nibize kuba ego kuri uyu wa Mungu rero uzoze hajya mu ishengo rya Hope Church ni mu Caramagahe ntihagoye n'ahantu horoshe cyane ufashe moto ufashe bajaji ufashe taxi naho uza n'amaguru bivana naho uvuye n'ahantu horoshe cyane
cyangwa ufashe bisi ushika ku gicumi na rimwe rya Carama niho amabisi ava muri ville akatira ucuja kuyibarabara rikurikirana ibarabara rya 12 uginjiye mu ibarabara rya 12 ukijinjiramo ucubona ishengero ntigiyoberana murabizi ishengero iri muri clôture hariho na portail ya bleu mbere inzu ya mbere yo mu rushe iri ngaho nyene ku rusengero ni etage itarahera inzu yo hasi mugabo imaze guhera mugabo yo hejuru ntirahera neza mugabo irasakaye ucu habona haca hisa kuri portail handitseho ijambo Hope Church kuri portail ya bleu ego cyane ndagwaye kaze rero kuri wa Mungu ntufisinisha ayo mahirwe ntuzi impamvu wumvirije iradio no mwanya ego warushoboye kuzindukira mu bindi bintu warushoboye kuzindukira kundi murongo ariko Imana yakugiriye neza ukaba wazindukiye kuri uyu murongo ukumva ikiganiro ivyo Yesu akora ndakwinginze ntubure kuzoza kuri uyu wa Mungu naho bubakure wofata bisi muri ville zirahari bisi za Carama ucufata bisi ya Carama ikacigushikana aho nyene ku G11 ucutera intambwe zikenya ukinjira ku G12 G12 bagita igimbaho ari nabagita ngo nijyo ku mabeni ariko nigimbaho kenshi bagita igimbaho ko barahadandariza imbaho ni hafi y'uruzi gikoma uca winjira muri iryo barabara rya 12 ukiginjiramo gusa ucubona urusengero ego twinjira amiga 3 amiga ya mbere yinjira isaha 2:15 imiga ya kabiri yinjira isaha 4:45 iyo amiga ya gatatu yinjira isaha 10:30 ego reka ndabisubiremo amiga ya mbere yinjira isaha 2:15 amiga ya kabiri akinjira isaha 4:45 amiga ya gatatu akinjira isaha 10:30 rero ntubure kuza ku munsi wa Mungu kuri uyu munsi wa Mungu ntubure kuza kuko ivyawe nawe Imana yabiteguye kwikugirira neza kugira ngo igufutire na wa munsi mubi Satani yateguye muri kwezi kwindwi Satani yateze nkuko Hamani yari yateze avuga ati abayuda bose bategeza gupfa itariki 13 z'ukwa 12 nizo tariki bari bateguye ko abayuda bategeza gupfirako nawe Satani ashobora kuba yateze ati ategeza gupfa kuri tariki runaka ategeza kugirirwa nabi ku munsi uyu n'uyu ategeza kwirukanwa umunsi uyu n'uyu bijya byose Satani yapanze tubikureho tugusengere byose bihave maze umugambi w'Imana abari wubaka ubuzima bwawe Imana iragukunda kandi gifise ko umugambi mwiza kandi yakwipfuriza ibyiza Satani niwe yifuza ko wogirirwa nabi Satani niwe yifuza ko uhura n'ivyago ariko uzoze ibiteguwe kuri uku kwezi kose Satani ananirwe kandi tuzokwiga n'inkingi zine gukuraho inkingi zine zigize umunsi mubi umunsi mubi Satani aba yateguye ku buzima bwawe uwo munsi ubufasho n'inkingi zine ku munsi wa Mungu rero tuzokwiga gukuraho inkingi zose zine kuri uyu wa Mungu tuzokwiga gukuraho inkingi ya mbere ituma ibibi Satani yapanze bikubako umaze gukura iyo nkingi tuzogenda dukura izo nkingi zose zine ku buryo inkingi zose zihavuye nta mugambi numwe Satani ashobora gutega nta mugambi numwe Satani ashobora gushiraho ngo gufate oya nibizo bigikunda kuko inkingi zose Satani yohagaze ko zizoba zahavuye ego cyane Yesu aguhezagire reka mukanya rero ndabahe akanya kugira ngo mumvirize intahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church Yesu ariko arakora ibikomeye nibihambaye mu ishengero rya Hope Church kandi benshi bariko barashima Imana benshi bariko barashinga intahe benshi bariko barahimbaza batazira kubera iki Imana iriko irakora mu buzima bwabo nawe umviriza zino ntahe kugira ngo nawe Yesu aguhezagire nawe agufashe nawe akugirire neza ko nta mpamvu nimwe yotuma nawe atakugirira neza ko yamayagiriye neza n'abandi benshi cyane ni igice tuma atakugirira neza nawe ego cyane reka ndagoye zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church si zose oya ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora nawe kugira ngo uwumve ivyo Yesu ariko arakora ko nawe yobikugirira kuko ni Imana nziza ni Imana idukunda ni Imana itubabaye ni Imana yamituba hafi ego cyane reka mukurikirane zimwe mu ntahe inyuma y'izo ntahe Pastor Jackson Nkeshimana cangaruka kugira ngo tubandanye nawe kugira ngo turangize kino kiganiro ca kino gitondo Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church Imana ishimwe nanje ndashima Imana cyane kuba ndi hano
nukuri mubanze mu nkomera amashimana hama ndi hano shingire ntahe umudamu wanje umudamu wanje ari ruguru haheze kiringo cindwi zitatu sengera hano enze aragenda kwa muganga imbanyi iravayo hama baramucura arataha ariko dogiteri amubwira ati naho twagupimye uzugaruke tukugirire ku garafi turabe ko hariho ibintu bibi vyoba vyasigaye mu nda vyo kugirira nabi basi rero kuwa Mungu heruka yari yambwiye ati uraza kunsengera hama niho ryari kuwa gatanu yasubira kwa muganga ambwira ati nukuri dogiteri yampimye asanga ndibungenze hama mu nkomera amashimana kuko nigitangaza kuri jewe. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe kandi hama naje magaze nganshima Imana kubyingwara nari maze igihe kirekire cyane gose mfite ingwara sinovuga ngo mu mutwe honyene sinovuga ngo amaboko yonyene canke amaguru yonyene urumva umubiri wose buri rugingo rwose rwari rugwaye ariko ndashimana ko kuva kwa Mungu heze igihe bavuga ati batwatura kwijambo ko twakize ingwara zimwe nagiye numva mu mubiri ko nkomeye kandi nuno munsi ndumva ko nakize kandi n'ingwara yarimbujije amahoro je nari ngwaye estoma kuva niga muri 4e primaire ku buryo yashobora kunjyamika mu nzu nk'ukwezi kose kugahera haragera naho imfungurwa je nakunda cyane haragera naho numva ko vyanze ndavuga sishobora kuyiheba mugabo ndaziriye bikaca bigaruka ariko kuva kwa Mungu vyarakunze ko ndabifungura kandi nuno munsi ndumva mu mubiri ko ndemurutse icyubahiro kibica Imana. Nanje mpagaze ngashima Imana kuko kuhejeje kunkorera ubunyene muri kano kanya yari rya mbere nje muri runo rushengero Hope Church ariko ibitangaza bihise bimba kako kanya nyene nari maze umwaka wose mfise ikibazo cyo mu mutwe ukashuha hamwe byarashitse birambuza no kwiga ariko umukozi w'Imana ariko arasenga numvise nkize mufashe dukomere Imana amashi. Yesu ashimwe kandi nanje mpagaze ngashimira Imana ukuntu yankijije kandi yakije n'umwana we wanje kwa Mungu w'indwi heze nari mfise umwana yaramaze ikintu cy'imisi 3 agwaye ibintu mu kanwa byo bintu byarigeze kumufata mu mwaka uheze umwana ntiyashobora gufungura kandi namuvuje ku mahera atari make nguma ndamuteze inshinge hama kwa Mungu hagize nyene ko dusenga pasa ko asengera abagwaye nyene naradugije isengesho ndavuga Mana kuko sina namuzanye kuri uriya wa Mungu apana uyuheze sina namuzanye ndavuga Mana umwana namusize muhira uramuzi kwa mezi imisi 3 ataca afungura aguma arira gusa ubu nyene nshaka amasengesho amusange hari afishobore gukira burya narashitse muhira turicara hageze ko dufungura nyene urazi ibintu by'isosi ko bibaba mu kanwa mwana yarariye kuturusha arajya gose nukuri ndashima Imana mu mpera amashimana igikurikira ubu nyene jinsanze ngwa amaso naje ngaha mbere nahatse no gusiba gusenga numva ndiko ndababwa mu maso menga ni piripiri bansite mu maso umutwe ugumunja inose mu bitugu nariko ndasha inose mu mutwe bwa rubushuhe gusa nyuma pastor atanguye gusenga ubwo nyene ndiko ndasenga nanje nagiye numva ibintu mengo womenga ni barafu bansutse ko nza numva bivuye mu mutwe birashungurutse umubiri wose pastor yakaravuga ngo hariho umuntu ngo agwaye mu ndango ngo amantesting ngo ariko aramubabaza ubwo nyene naje numva mukugukanya mu nda ndavuga Mana mujye byose nije ukijije Imana ihabwe icubahiro mu mpera amashimana. Yesu ashimwe nanje ndashimira Imana kuvyize nkoreye akakaya n'isaha umva muri jewe nozi umunezero je nari mfise ingwara muri jewe imazemo igihe nukuvuga ngo uza kumbata ikijana sinashobora kugahekenya kubera ingorane yame mugubu numva uwo mpa wa 5 no bumara ubu zize kwino bimeze neza cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe nanje mpamagaze nganga amashima Imana ibintu Imana yankoreye jewe nkuko ndaza habeshi baranzi nari umuvanderi hama umunsi umwe ndyamye mwijoro ndabwira Imana ati Imana je nshaka uzompindurira akazi sinshaka guma ndi muvanderi muri bajya ngumanza hajya pesa atwirukako numva vyanduhishije niho umunsi umwe ari mu gitondo mpeje kurangura naza numva telefone
umubosi aho muri villa telefone ati ingo hano ku kazi ndakubwire ca ndagenda ngiye acambwira ati ngishaka ndakujane muhira ku kazi ndamubwira ati tugende tugiye ca ndatelefona ivyo naranguye ati murabidandaza je ngiye ku kazi umubosi turumvikana umushahara ndatangura ndakora namwiziza amahera menshi nakaza amfata nabi ashitangura kuturaza mu modokari n'umushoferi twari mu modokari n'umushoferi ukwezi n'imisi 6 je cyambwira umubosi ati jewe burya ndaduze mba amahera nigire amevya amahera ca nigire ca nigira muhira cyamvuga ati mboje akazi kiwe ndagahevye nzosubirayo kandi sinsubira no kuvandereza ngo manicare muhira nigumire ngaho ngumye ngaho ndaguma ngaho kwezi kwa gatatu kwezi kwa kabiri kwa gatatu ndaguma ngaho mu kwezi kwa kane itariki 8 niho hari dimanche nari ndyamye mu gatondo ka 11 ndogoye radio nshaka ivyizigiro canumva ariko ku mukozi w'Imana aca 7:30 igeze bacashaka igiganiro ntuze Yesu n'umwami arizo ko Yesu n'umwami acashinga intahe y'umukobwa yigeze gusengera kugira ngo akazi atinya mukobwa caronka akazi hamana ndavuga ati Imana ngo mananje ndamwandikire message ansengenze kuronka akazi niho ndamwandikiye uwo musi nyene dimanche ndabona ko message igiye uwo musi nyene dimanche mu masaa 5 mvuye gusenga nagiye numva umuntu antelefonye aca ndungika igitega nduzi igitega ndakora ukwezi kwanga ku misi 5 nza numva umubosi nawe wundi ini Bujumbura yari Buraya acha telefona grand frère utevugira muhungu wawe ngo agende ku kazi anefonye ndagenda ku kazi kise ku kazi ndagakora hacha wundi nyene antefona ati genda ku kazi nyene onga nyene aha kumutanga ca ndagenda ubu rero Imana arahempezagiye ndabukora bwose yeruka kune iteka meruka nugura placera ndashima Imana rero kuvizankoreye ubu nkaba ndiko nategura kuzoshimira Imana ikimazi kibereye murakoze Yesu ashimwe je nanje mpagaze ngahashima Imana sinahora nzi gushima Imana ariko no musi je numva no shima Imana jewe nani mfise umwana namwibarutse uwo mwana akomeye uwo mwana gushika afise imyaka 3 hose yarakomeye ariko amaze gukwita imyaka 4 yaciye agoba ururimi ntiharashoboye kuvuga rero turahura n'umuntu ambwira ati yewe wa mudamu ngo ndakoreka ahantu uja ereka umupfumu naragiye ariko maze kuja ku mupfumu nta cyahindutse zica duhura rero mama ni kenyana sengera ngaharambira ati ingo tugende ndakwereka ahantu tuzuraja mu masengesho natatu hanyuma nyene umwana ameze ukuntu nyene baramubonye ngene yarameze ariko ubu uya umwana atangiye kuvuga ijambo rimwe kandi atahora avuga rero nicenyene ngoma ntangura gushima Imana kuko yatangiye kuvuga Imana yacu nihabwe icyubahiro. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Murumvise rero zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora, murumva ko Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ndagwaye kaze rero kuri uyu munsi wa kane uno munsi saa 11 kugeza saa 12 tuzakuba turiko turiga amajambo adasanzwe, amajambo akomeye. Nakubwiye ko tuba turiko turiga kubijanye n'ingene Imana itevya abantu, impamvu Imana itevya abantu kubishura. Hari impamvu Imana itevya kwishura abantu benshi rero barasenga, abantu benshi rero barasezeraniwe, ariko ivyo basavye byinshi ntibiraboneka bivanye nuko yabatebeje. Uno musi rero turaza kwiga imwe mu mpamvu ituma Imana itevya ivy'umuntu. Ego imwe mu mpamvu ituma Imana itevya ibintu by'umuntu. Kandi urumva rero ko nimba ibatevya bisigura ko hari ukundi kuntu bikora bigatuma bitaba bigiteba kandi turaza kwiga uno munsi turaza kwiga impamvu ya mbere ituma Imana itevya abantu mu masezerano yabo. Uze kuza ku ishengero rya Hope Church nihajya mu Cyaramagahahe, ntihagoye, ni mu Cyaramagahahe kwibarabara rya 12 ukirihagaze mu ibarabara rya 12 ukajinjiramo rya Cyaramagahahe bagita kandi kumbaho ukajinjiramo ucubona urusengero kuri portail yanditse ko Hope Church. Ego kuri uyu wa Mungu nawo urabona ko izo bari dimanche ya mbere y'uko kwezi tuzosenga dusengera umuntu wese afise ikibazo cyamubayeko, kandi tugasengera n'ukwezi kwindwi
ukwezi kw'indwi imigambi yose satani yateguye yateze yapanze agomba kwiba ku buzima bwawe ntihagire n'umugambi n'umwe uzoba ku buzima bwawe. Ego murazi ko satani ashiraho umunsi mubi w'umuntu, arashiraho umunsi mubi. Imana ikurinda umunsi mubi. Ndugu yangu, umunsi mubi ku munsi mubi urasimba wahora umenyereye gusimba mugabo uwo munsi ugasimba bikanka. Ku munsi mubi wahora umenyera kuja kuri moto mugabo uwo munsi urayijya ko kazubona accident abaye. Ku munsi mubi wa muntu mwara muyaga neza ukatangara ubona kwishura nabi. Umunsi mubi ni mubi koko, ni mubi koko. Satana aba yawupanze yawuteguye neza kugira ngo uwo munsi mubi ukubeko. Ariko kuri uyu wa Mungu dimanche, iyi dimanche nyine maso itariki 5 tuzosengera umuntu wese kugira ngo umunsi mubi satani yateguye ku buzima bwiwe muri ku kwezi kwa ndwi ntihagire na kimwe kimubako. Ego ntihagire ikintu na kimwe kimubako, ahubwo satani yayipanze kugira ngo uwo munsi uzobe munsi mubi, ahubwo Imana imugire neza ucuhinduka kuba umunsi mwiza. Ego cyane. Yesu aguhezagire, Yesu akugire neza, Yesu akwiteho. Uyu munsi wa kane kubera umunsi mwiza, umunsi w'umugisha, umunsi wo kubona Imana, umunsi wo kubona ibyiza, umunsi wo kubona ivy'Imana igomba ko ubona, umunsi wo kwitabwaho n'ijuru, umunsi wo kunguka, umunsi wo kugira indi ntambwe mu buzima bwawe, umunsi wuko ya dossier yawe bayisinya, umunsi wuko bya bindi wipfuza ko biba bize kuba kuri uyu munsi. Yesu aguhezagire. Wari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Ariko ndakwibutse urashobora kutahabona neza ukajuragirika, ndaguha nimero za telefone. Ego ushobora guhamagara ko umwe mu bakozi b'Imana. Ego ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Uhamagaye uca wakirwa n'umuprotocole acagufasha akakurangira neza mu gihe wowe ufise akabazo akacanga kandi. Ego ndagwaye kaze yabuno musi 11 turaza kugira 11 kugeza 12 hamwe no gusenga pia. Ego kandi ndagwaye na kaze kuri wa Munguza no kuvuga itariki 5 aho tuzoba dufisa ayo masengesho yo gusengera abantu bose bafise ibibazo. Amasaha ni 2:15 amiga ya mbere, amiga ya kabiri ni saha 4:45, amiga ya gatatu ni saha 10:30. Ndagwaye kaze cyane, ndagwaye kaze. Nkaba ndakubwira kandi ko dufise igikorane c'abakenyezi. Igikorane c'abakenyezi cyitwa abamama turashoboye. Ni igikorane kinini cyane kizomara imisi 3, kizoba kirimo abantu b'amashengero atandukanye, abamama bo mu mashengero atandukanye. Izoba ari kuwa gatanu w'itariki 17 no kuwa gatandatu w'itariki 18 no kuwa Mungu w'itariki 19. Ego turagwaye kaze rero uri umumama canke umukobwa ageze umwige mageze. Ego kuri uwo munsi hazocuwambaye. Ni igikorane cy'amakiba rimwe mu mwaka aho gihuza abamama n'abigeme bageze bo mu micungararo itandukanye, mu ntara zitandukanye, mu mashengero atandukanye, amakorara azoba ari amakora y'amashengero atandukanye, aho abamama baronka umwanya wo kwiga ibiberekeye, bakidagadura, bakaryoherwa, bakanezerwa, bakabana n'uwera, Imana ikabafasha, abigisha bakabigisha neza, maze ingo zigaja ku rutonde rwiza, maze abamama benshi bama bashinga intaye ko Imana yamibagirira neza, kandi muri ivyo bikorane bigatuma n'ubuzima bwabo buhinduka buba bushasha. Ego ubuzima bwahinduka bukaba bushasha kuko nawe imisi 3 muri ko muriga. Ego biba bimeze neza. Tukaba dutumiye n'abapapa nabo rero kugira ngo baze babahe impusha abamama kugira ngo baze bige izo nyigisho zabo. Ego itariki 26 naho hazo ariyo concert ya Hope Song. Hope Song ni groupe de louange et adoration yo kwishengero rya Hope Church. Ni groupe nziza cyane iririmba neza cyane, yarabateguriye concert idasanzwe, concert no ita ko ari yagakura kuko ni concert biteguriye neza cyane. Itariki 26 izo bari dimanche. Ego turabaye kaze rero muri izo programme zose zo mwishengero rya Hope Church. Yesu abahezagire, Yesu abagire neza. Mwari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana, murakoze. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church.